ndashimira ko muri irya minsi mirongo ine n'umwe hariho akanze Imana yaguciriye kumugisha. Ukomera amashi umwami Yesu. Amen. Amen. Ndashimira Imana kuva muri Denise ise nari ngwaye umutwe upfa umvuriye kuri umunsi. Ndashimira Imana rero ko maze indwi atabumva kabisa. Ndi nongeye gushimira Imana rero n'umwana w'iwanje yari yagiye kuramukanya ubururu baca baramufata dimanche baramufunga. Abashimira Imana ko bamufunguye. Dukomera amashi umwami Yesu. Imana yakoze neza cyane. Umutwe wari umubujije amahoro, yaragiye no hanze kwivuza araca mu byuma byinshi cyane biranabirana, ariko urumva ko mwayo masengesho 21 ko Imana yamukijije. Aha nitwokomera amashi umwami Yesu. Yazayumva mu mutwe umuriro mwinshi, yamaza dusengera kumva afise ikibazo, umutwe ugomba kutoboka. Kubona Imana ikoze ikintu nk'iki twidogerize cyubahiro. Yesu akuweke mu mishawishi cyane. Asante. Yesu ashimwe. Amen. Kandi magatenga gushimira Imana kuba amasengesho y'imisi 21 ukuri jewe naharondeza umwe wahandanye nahaza ugana habonye Imana. Icyo gihe nabonye itangaza byinshi kandi namafise umubaro wishuza banaheze, ariko rero hari ikindi Imana yakoze très spécial kuri jewe no kubw'umuryango wanje. Pasiteri yarasengera amasanganya natwe twarabibonye, natwe turasenga. Twari dufise porogaramu y'umuntu wari kurava hanze, ariko baduhaye waragize isanganya mugana ntacyo wabaye, ubu warashitse muhira. Ndabishimira Imana cyane. Abashimira Imana kandi ko amakado twahawe tuko turayabona n'abana, kandi ndashima ko bemeye baza gusenga ngaha. Amen. Mikado hajemo n'imodoka. Imana iri ku kazi cyangwa iri ku kazi? Iri ku kazi. Tudotse cyubahiro cy'umwami Yesu. Imana iri kiratanga n'amakado y'imodoka na Imana ishimwe. Nishimye nanje magatenga nshimira Imana. Nari narasengeye umutwe wanje igice cya mbere igice cya kabiri cyari cyamunaniye, yaratoye ku nkuru. Ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo yarakoze ibikomeye. Amen. Muri amakado Imana yatanga nanje narasomeye. Imana ishimwe. Dukomera amashi umwami Yesu. Imana yuko yampaye uburyo bwo kuranga amahera niyo bagiye gutorera intero zitanu bahantu gushenga. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Dukorera amashi umwami Yesu. Isasirwe. Amen. Ndakenguruka ko nabaye Pasiteri Joseph akamfasha cyane, ndetse n'abakozi b'Imana baha bakamfasha. Natoye bitende ndakira, ubu ndetse nari n'umusomeri, ubu narahuye n'akazi. Ndetse nazanye n'isura. Amen. Uzi ko Imana yugurura imiryango. Imana ishimwe cyane. Satani yari yarugaye imiryango yawe uvuga ko byose byananiranye, none Imana yuguruye. Dukomere amashi umwami Yesu. Yesu ashimwe. Je nanje gushimira Imana muri amakado pasiteri yaduhakwamo nararo telefone y'umugisha. Imana ishimwe. Dukomere amashi umwami wacu Yesu Kristo. Ashimwe. Amen. Nanje ndashimira Imana ko Imana yankijije indwara n'ifite ikibazo cy'iki gice. Nama ndemerewe imisi yose no kuryama siryame, none muri iyi minsi 21 Imana yarayinkijije, kandi nkaba isanzwe ndi umushomeri, none Imana yarampaye akazi muri iyi minsi 21. Amen. Amakado yashitse kabisa kabisa. Ashimwe cyane. Amen. Nari nje gushimira Imana ku byiza yankoreye muri iyi ndwi. Yewe bamuguraje gusengera ngaha, vuye ngaha nshaka mutima ko abamudogo ngaho mu bwiza, amadataha ngeze muhira mu Ngagara muri 9 kuwa mbere mu gatondo byuka nafashwe n'ingaho mu muhogo.
biraniga ndaja no kwa muganga ndabaramo imiti ariko biranga. Ku munsi wa kabiri naciye nandikira rya pasiteri arongoreshe ko muze bucarama, ndamubwira ko ntumerewe kuri message hama acaransubiza, asubije nawe narakwandikiye basubije hama ndizera Imana ati ibyo byose bizokira. Hama rero ku wa gatanu mw'ijoro none naciye ndagutelefona kuravuga kuri radio ndakubwira ko irambabaza, ariko ibyo byose Imana yabigize neza. Ubu wakize? Ubu nakize kuko nari namenye icyo bivako. Ari umukobwa yashaka dukundane, umukobwa je naramwase aguma ndondera ngo dukundane. Oya, Kazima wakize gusa, Kazima wakize gusa, ukaba wabicyubahiro cyane. Dukomere amashi umwami Yesu. Narinde kutubwira iyo yazungurutse n'ingene byagenze.